nk'uyu mupapa yadufashe nabi cyane atweka kumenga gisagasi ciwacu kubera iki kuko yabona umenga nibwo buzima nyene twe kubamwe ariko ntabwo ari Imana gushika naho tujya kubaramutsi wabo umukobwa namubwiye umukobwa urukundo mane nasanze ari kende kintu aranyumvisha yuko iwabo atakibazo kandi umenga ndanamutinye wo muze aje kunsukira kwa amazi umuvyeyi kubera adusanze mu nziwe ariko nawe warasutse amazi ku mukobwa wiwe ya ariko sije namutanguye si wamutanguye ariko sije namutanguye kandi nikindi kintu naco ntabwo nabigize kubera ndamwanka ahubwo nashatse nanje ndamwereke yuko abavyeyi bagira ibintu bitaja ntibizi kuko umukobwa yandonde tuvugane yamuca amazi arondera mama hama nanje ishavu rikora byinshi bro. Oyo, hello my big family, Star TV. I'm the #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Call me Star Boy. Call me aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Love in Town, Mr. Home, Mr. Kimararungu, Mr. Ubeshi, Mr. Lifty, the #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget, nk'umunyamakuru wa mbere yatumye abakinyi ba filme bamenyekana, nk'umunyamakuru wa mbere yatangwe gukoresha ibiganiro abakinyi ba filme. Star Boy nije natangwe gukoresha ibiganiro abakinyi ba filme kuva Burundi bwaremwa bwareka. C'est moi Star Boy, audio from Burundi, East Africa. Roina mugwe bwa Star TV dufise umukinyi adasanzwe cyane. Ushobora kumufata nk'umuntu asanzwe kubera kutaramenya ibikorwa vyiwe. Right now ndamukuzana mugwe bwa Star TV. I'm Star Boy, ndakuzana ibintu bishasha nkabigira nkabizana. Twaracengacenganye ariko kuri no munsi nta ncikira. Namuzanye mugwe bwa Star TV. Papa Yo, salama wewe. Umeze neza. Umeze fresh. Ari ibintu byinshi. Kumbura umubeshi. Oya ikigano cyitwa ububeshi. Kubigano bica ku ma TV online yose mu Burundi. Nico kiganiro ca mbere kiryoshye ndakigutuye bro. Yo bro. Ndaryohewe tu. Ndaza kuguha link. Umeze fresh. Ni Star Boy. Umeze neza. Ni Star. I'm good bro. Ariko jewe gusa numva ndyohe ngo twaracenga gusa bwa mbere ndaramukije mwanya ugira Imana n'imangazine n'imbwe birarira muragahoraho mwubahwe amaro y'Imana abane namwe ndabakunda cyane ikindi kimwe gusa ndababwiye uyu mu brother wanje mwambona igihe ariko aravuga the #1 presenter, last man presenter. Ivyo ariko bariko aravuga abariko arabikina umeze neza ariko umeze fresh papa yigute none je meze neza bro agaswaga ni kose papa ubuntu bw'Imana nakakanu kari kumenye imbere bakita akanya kari hari ngaha asa nawe uratanga umeze neza ariko papa bameze fresh niko tuba twimereye. So umwe mu bakinyi ba filme novuga yuko benshi wabaza ariko batamuzi no munsi bagenda bamumenya abataramenya ahubwo bagiye kukumenya Imana bampezagirire mu menye eko no munsi numwe mu bantu novuga yuko twavuganye ku isaha sinacerewe jewe ariko we yaje imbere y'isaha twavuganye. Star Boy ndakwemeye kandi ndaguvuza ati festation vraiment uri muri bangahe be burya nkora kuri bangahe nta nivyonze gusa vraiment big up sana merci beaucoup nabonye kuri umuntu ari juste ku mwanya burya umwanya ni ikintu cy'agaciro cyane kuko no musi wandekonera ukavugana amasaha ugaca usanga ikindi gihe twavuganye saa 2 nkaca nza saa 4 ugaca usanga ndiko ndakwicira amadiri ariko ugira aho bawubaho. Okay, Imana iguhezagire cyane mu bwa bwa Star TV nko mubibona abakunzi ba Star TV namamvuga tufasha warafashe tusi turi ngaho kubera twafashije ndize ndakuzanira umuyemvite nuko mba nifuza ubufasha bwawe ndize ndakuzanira umuntu nuko nimba nifuza yuko umumenya na cyane ko abarundi twashigikirana tuzogera kuri. So kuno munsi abantu baradukurikirana barifuza kumenya umuntu ari mu bwa Star TV. Umuntu ari muri Shaka wivuge mu buryo bwiyaguye kubera ko baza ko ari abakuzi ariko kubera ko ari for the first time uza mu bwa Star TV n'umwanya wawe presentation itari comprenye komtere ariko gato ariko keza. Urakoze cyane nivuga mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ndi Lionel bigira indavyi umupapa w'abana 6 abana 3 b'amaraso na 3 bampwemu yera
ndubatse n'umugore umwe w'isezerano. Uvuze batatu bampwemuye yera savedi ko. Ya na bampwemuye yera nabo mba narashigikiye. Abutunzi. Oya abo mba narashigikiye muri Esprit Saint. Parce que je suis catholique. Hari habona bahatije nahagarike kwibatisimu ku mama mariage. None bose rero nabi wawe. Ya nabi wanje kuko kandi mvuga ati nabamwe yera kuko batoye jewe muri benshi cyane. Bivuga ngo mpwe yera yavuga ati tumbera haje. Sawa bandanyura za kutubwira impamvu bagutoye we. Hama ni Lionel Bigendavyi amenye amafilme menshi atandukanye ku mazina atandukanye. Hari abanzi kuri Wiri, bazi kuri Rich, bazi kuri Deni, bazi kuri Bosco, bazi kuri Mugabo wita amazina ya kera. Ega naje ndu wa kera bro. Kandi sije ndanayita. Oya. Wateguye filme ni wateguye. Yeah, ashavuga ati ya ndashaka uko kina witwa Starboy. Uzobavutangana numva ngo Starboy yakiye kina amafilme. Ya. Hama ndi Lionel Bigendavyi apa y'ivya filme nazitangwe kuva kera cyane. Apa y'ivya filme nkabasanzwe ndi mu reparateur w'amatelefone kuri Bata. Yego niho nkorera. Niho kenshi ni muri OK Bazaar E03. Ega byose tuba tubisha. Ni E03 ushitse dufate nk'ubu muva mu mihingo itandukanye ushitse kuri Bata kuri kioske. Inimero zanje ni 79 680 025 ushitse kuri kioske tutanazinanya tanahunzi urashaka ku telefone ukambwira ati ndi ngaha kuri kioske woza ukantora akweka ico mfasha cansohoka n'umutima mwiza tugacha tubikora neza cyane. Yeah. Okay, uko bigikoshe no mukinyi wa filme murumva ko amaze gukina filme zitandukanye kuno munsi reka mvuga ati uko nagenda mumenya kugira tugende gake gake bivanye n'ivyatuzanye no munsi ni byinshi kuno munsi ahageze ku rwego rwo gukina filme bice ku rubuga rwa YouTube channel yiwe ariko turaza kubigarukako so kugira ndakumenye no vuga yuko nakumenye uri muri Truafa hagisigura iki niho natangwe kukumenyera je nka Lionel Truafa ukiri kumwe na Fanny Lavine murunga ikintu uri kumwe na nande na Grace Truafa ni Truafa Truafa ni famille friends forever. Ijya group uracyayirimo cyangwa iracyahari mbo group irahari yego uracyayirimo nka Lionel mbo ngiye ukina ndagenda nta bibazo. Urisiri ko yirimo mbwiza ukuri ego no musi nakuzanye nyene ndakubwiza ukuri ko mu butabera bwa Star TV wabivuze neza nihunze ariko natangwe kukumenyera ariko nturamenya neza ko navuye nimba rero uzi neza ko ari yo ndi subira utoze neza umenye ko ari navuye ariko twamaze kuzana mu bwa bwa Star TV ntabyo gutohoza uburahari Izo ndavyumva kandi agutahura bro. Oya ntabwo ndinda gucenga. Urazi ndakubwira ikintu kimwe. Si wewe wese arafise ukuntu ababa. Mbabariye turiko turagenda gahoro maka tugeze ku bintu nyene. CEO wa Truafa niwe abavuga ati okay ndakeneye ibi nibi. Sibyo? Kuno musi we ntagukeneye. Ariko nakubwiye ngo abavuze ati ndakeneye ibi nibi. Sivuga. No kuvuga uno musi nibakeneye voiture. Eje avuga ati aha ndakeneye iyindi modoka akayizana ndakeneye en fait abazana sikuvuga ngo akuyemo canka agiziki kandi ikintu cyose kiba gifise umwanya wacu sigura umwanya wo kwa muri Truafa we wararangiye peut-être c'est déjà quitté Truafa oya ntabwo ni ariko niko nakubwiye Starboy urazi gituma mbo sindiko ndayigaragaramo kuko amaseri yabo nanje bagiye kuyatangwa ndi mu bindi rero kubana muri uwo mwanya ntari nkenewemwo ni ibintu biri comprehensible. Ego turahera muri filme Umufakazi. Filme Umufakazi waragaragayemo siyo gusa twatangwe gukira filme Urugendo. Urugendo ndayizi ariko reka nje kuri Umufakazi kwera ko niyo filme ariko twohera kuri ku Rugendo gute kuko filme Urugendo niyo novuga ko ariyo yanditse amateka ya Truafa. Ndabitaho en fait kuba mufatira kuri Umupfakazi petete n'ibindi bibazo Urugendo usanga ari wakinyemo cyane kuruta Umufakazi ahubwo abanzi cyane ngo banzi mu Mupfakazi nico gitona ko ndakubwira ngo wavuze duhere etape par etape byari kuba byaduhereye ku Rugendo cyangwa usanga nta niyuzi muri izo etape za kuvuga hari usanga ntaravye rega okay twagiye ku Mupfakazi ugasanga muri film Umufakazi wari ufise ke load ku bantu batarayira igari abantu usanga batarayira bayirevje oh la la nafise rore yi nari umushoferi nari umwana mwizato film Umufakazi ngira sohotse irandisa amateka irateye imbere abantu barayiraba irakundwa irahera irashika kuri finally
ko no musi novuga ko batanguye yindi season wavyakiriye gute uri kurabona film Umupfakazi uko iri kwirandika amateka na cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba ari muri iyo filme nukuri ni ibintu vyanyoheye cyane byarandyoheye biratuma nishima nanje kuko ni vyiza yuko dutezanya imbere ni vyiza ko message tuba tuko turatanga abantu bayumva bakayiraba hama bakagira n'amakomantere urumva rero tubonye iri kurafatisha byarandyoheye cyane kandi no bikindyohera Ina filme nuvuga yuko yavuzwe ko amajambo menshi atandukanye apari yo gukina bimwe bakabizana muri vie prive bakavuga ati ibintu biriko birabagukina no muri vie prive ubuzima busanzwe byo babiba kuri we nka Lionel ayo makuru ntiyaguca akavuga ati tubwize ukuri Lionel imeze gute ko tubona filme imeze kuno mbega mu buzima busanzwe bano bantu nta kintu kiba gihari cyanye abari ujya buzima bwo muri filme gusa niho buherera mbo ndabivuga muri ubu buryo ndavuga ngo apa yuko nja kuba umukinyi ndi umuntu asanzwe ndi umuntu agira inyota asonza agwara uko twese abantu dusanzwe tubayeho rero kuba mvuye muri aba nkaja gukina si kuvuga yuko ibi byo mba ndavyirengagije ahantu hari abantu ha mu runtu ntazibana zidakomanya amahembe no kuvuga ngo uko navyumvise niko namwe mwavyumvise nibaza ko kuri no munsi nk'ubu Lionel yoza akatora izina Umupfakazi jengira nsori yindi season je nka Lionel ngenda yibandanye naho basoye finally nibaza ko byo bari kosa muri ico gihe nuko atanivyo no kuyumvira uvuga ati je sinshobora kuyumvira ahubwo ntangura ivyanje amapara nawe uravyumva ko biri kose katuvuga ati film Umupfakazi yaraheze turava kuri film Umupfakazi yari kumwe na Fanny Lavine Libat Iradukunda n'abandi batandukanye benshi cyane sinoba estime n'abandi benshi cyane so kuno munsi novuga yuko apari filme novuga waduhereje filme novuga iri ku rubuga birukanje kwanza kuri YouTube cyane abakunzi ba Star TV ariko baradukurikirana mumbabariye gatoyi ndiko ndabigira ko direct kugira abantu bariko baratwumviriza batere bagenda direct kuraba ino cinema iri ku rubuga guno musore mubona hano ndo umupapa ariko mana yanje umusore yoro umupapa ariko umusore musaza uranyumve iyo niyo ngwane y'abantu benshi je ndi umupapa je ndemanga ico ndi bro ndise wabana se bakwese bakazana abapapa bo si bo bagisibice mbabarire andika Lionel Films ifilme yitwa Inyota y'umutima full movie Burundian, Rwandan, EAC movies. Sasa kugira wandike ko Rwanda harimo abanyarwanda. Mbo ntabwo ari nayikinye kuganda irabe je na famille yanje gusa. Oya. Iri ku muntu wari we wese kiremwa muntu ayiraba akayi. None ko washize ko Rwanda ntigeze ushira ko Tanzania. Raba neza. EAC wanse EAC. None EAC. None ko iri kwashimye gusubiza u Rwanda bwa kabiri. Utashimye kwandika Tanzania ucugira yasi ariko nta nibazizo ko atari si filme navuze ngo turagenda gake gahoro gaho uratubwira impamvu kubera iki wayi watanguje Burundi c'est bon kuko ni igihugu cyacu turakurikiza u Rwanda igituma nuko kuva ntaravuka Burundi n'u Rwanda twari kimwe ushima gusora film eko no musi no film ugerageje kuyiraba Lionel yari mu buzima bubi yarakenye basha yarapigitse dagace sana ebana najya nibaza ni sosi wayikubita mu sosi tagira ubugari wawukubita mu sosi tagira umunyu mbo oya bugitangura ubuzima nyene ari aba boss nyene bacakarika nyene ncoza imodoka hama hari abantuka hariho nabasangana nogeje imodoka nawe bagaca bambwira ati none wewe nibiki turi kura nancereza bagaca bacomoka batanandishe aho si bro ubuzima ntibabworoshe kuko turi kijya gihe twirira isambusa udukaranga washaka kusigira nka 2000 nkaca nkuramo 500 isambusa n'udukaranga nkaca urana n'amazi ko arayagusa nkaca nikubitira amazi hama nkaca ndangene nshobora kuja gusoma ubugari mu hiyaga ngo ndabe ko mama namushikanje boba muno musi muri iyi filme ngerageje kuraba filme novuga yuko irimo ibintu byinshi bitandukanye kandi ibintu byinshi birimwo byagiye biratwigisha bamwe
so ico nabonye cyo maze kwiga narabonye yuko iyo utagira amafaranga ufise amafaranga arashobora kugukoresha icyaco cyose cyane gose ariko ni mu gihe uba nawe wabishizemo uruhara naho utobishiramwo uruhara kaka bro urashobora gukoresha ayo mafaranga akakugira icyo ashatse ariko umaze kubona ko uteye imbere ugatangura kuvuga ata bro nkuko vyakubaye ko bakugize neza baragutagatishije abandi bakobwa bari bakugaye kera ugicakaritse barongera baragaruka nivyabaye vyarabaye mbo ukubivuga uko amahera ntaca adakora mugabo hariho ivyo adakora amahera ntiyogura urukundo amahera ntiyogura ubuntu bwawe amahera ukunagura urukundo urabizi kakaka bro ivyo gira umgenda bibona kandi abizi papa kuri izo notes zi urazi ndakubwira nakubwira ngo ndakugurira urukundo erega uko niko kuri mugabo star boy ukunze ivyo kuri biva ku mutima ntikibaho none we ko wari wagize muri irya filme ko wari wahuvye mbega avuga guhuba mbo ntabwo kwari guhuba kuko genda ukurikirane neza filme kandi ni intambara yabaye ku bantu babiri sivyo uwa mbere yari afise amahera nubwo ntazi iyo yavuye hama uyundi nawo iwabo bari batunze bien kandi yego kandi rero ikindi kibazo uwari afise urukundo uwo twiyumva namwe ntabwo ariwe cyari kibazo ciwe ikibazo cyari kubavyeyi star boy uno munsi c'est dommage urashobora kuba umutipe urahangayika bro kugira uronke ubuzima sivyo hama ejo ushimwe umukobwa wanje kwa mfise ibihinda n'ibihinda nahabwa ati ijya muhimbirwa kuri kamera yigwa avuga ivyo bitajene ushaka kunzana ikijuji wanje yirirwa ku modoka kubera ivyo bintu nkabankira ariko umukobwa wanje yagushimye avuga ati nukuri ndumva yo kujya anyara wanje sivyo rero bikavuga iki hariho abantu ntabwo uwo mukobwa yafise amahera ariko bari batunze rero kwa kagaciro ka family bavuga ati no iyi mbwa ntiyoza muri family wacu nico gituma abantu tabihi intumbero imwe ujya wundi yakoresha amahera kuko yarayafise kandi nanje kubana na maskati ni fresh nikubwira nanje ndonke ngira nanje mvuga ati yo bimeze gute none sivyo ka bro uronke nayo kuri hinze ega hari kibi kiza kugira cishuri ciza bro kuko tutamenyana nawe yatangira umugenzi mama yangu je na sister sinze turatugeze na mama ngo muri ko muranga aho ushaka gusana na sister cyaba karaya ukubitigirege hariya za hehe bro maisha ni hatari abantu dukenye muri ico gihe sister wabaye abantu dukenye imana iduhezagire ariko biraryoshe bro ariko muri ico gihe sister wabaye akaraye urumva byaba vyumvikana kwera kanoti kaba kabuze man hari umuntu yambwiye ati nigeze koresha ikiganiro ke Sadinete arambwira ati burya hanyuze turatahura hari igihe umuntu aba ndaya bivanye n'ubuzima abarimo kuko uno munsi urashobora gukubitika muri wanyu ukabura akazi nakamukora ugasanga umukobwa mwiza ugasanga wakoze uko burayi ariko ntibavuga ngo uburayi kugurisha n'abagurishije ivyiwe ka bro abagurishije ivyiwe wowe kuri wowe uvuga ati burya bigenze ukonye ntabari icaha urazi ndagutera inkuru oya icaha sinaje kuvuga vya pastor muga kuri Lionel icaha nico kintu cyose ukora umutima ukwankira icaha kiza kuba icaha kuko haba jingaruka yavyo urumva star boy ubu rero ugiye ukajyamana n'umukobwa kanaka ntumutera imbanyi agira ibibazo umutera ntabari icaha muri ico gihe ariko nabwo ndi pasteur yo kuvyigisha ivyo je navuze amon avis sinavuze yo kugiye ukagira ibi nibi nibi star boy ndaguha example imwe sivyo umwana wanje aragwaye bansavye ibihumbi 90 kugira ndamuvuze bakampa imisi 3 muri iyo misi 3 taramuvuza urumva umwana ashobora gupfa wewe ufite telefone igugwa 200,000 uri umugenzi uri umujamanje wawe ndayitoye ndagiye kuyiba ndayidandaje ntanze amahera baravuye wa mwana sivyo muri ico gihe si cyaha oya ndabajije wewe star boy kuvyukuri munyumuragiza amahosheshe urasanze nayivye umbajije igituma nakweretse ko telefone yawe nagiye gusava ujya mwana ico no kubwira ati kubera iki wabikoze utabimbwiye wari kuyigurisha ukacumbwira ati je nivyo telefone yawe narinze kugira nkawe nivyo bigufu vya office oco nyica mbo hariho ibibi biza kubineza kuko kandi niko bimeze ngo atagapfuye ntagakira yatacaha cabaho twaba twibere mu vyiza gusa nitwari kumenya akamaro k'icaha none niga nivyo ari kuba vyiza umuntu agakora akajyamana n'umukobwa avuga ati kise icaha mana we ntavyo nzi ivyo sha hama filme nukuvuga ngo amahera
urayakoresha muga ntashobora kugura ubuntu urashobora kwemera ukaba umucakara Star Boy kubera ndiko ndakurondera ko ibiganiro kubera iki urumva ni ufise imbugita uravuga ati cajya duhurire ngaha tugenda ubu emwe ndavyemera muga nanje igihe rero maze gushika mu bwami bwa ndavuga ati okay ndafashe micro ya Star TV ndavuga nanje ibintu bakumva umeze neza okay reka gukina filme tuko turatanga ubutumwa ku bantu so ni nubwo butuma bashobora guha abantu ariko barakwikena Star TV babategetsi cyangwa baba boss na cyane bafise abana abo bafise yongeso kuvuga ati jewe umwana wanje ategerezwa gutwagwa n'umuntu afise akanoti papa we afise akanoti nkanje se w'umwana tanga iyo message no guha filme izitanga message muri bajya abantu message nshaka ndampereze abapapa bagenzanje babakire mugabo pana abantu zyankanje naganda basaba iki kintu kimwe ntitukiri muri ya myaka hamwe waje uri umugabo uri umuhungu ukajya kwirwa inyuma y'inka ugataha usanze ufise umugore umwana wawe mwereke icitegererezo hama umubwira ati mwana ibi ni bibi ibi si bibi umwana wawe reka kubona ariko avugana n'umuhungu atacamaze uce wibaza yuko ari imvuayo ahubwo mwegera umubazi kibaza afise reka gufata yuko twebwe turabakene ko ataco dushoboye uko kudashobora kwacu niho dushoborera kuko ni vyiza ko umuntu agirwa n'uyundi Star Boy uno munsi afise kamera afise ibikoresho bikwiye ariko ntiyoja gukina filme wenyene niwe yatangwe kuvugisha abantu bakina ama film ni kuvuga ngo turakwiye gufashanya fise impano Star Boy afise ingene ashobora kugaragaza impano yanje rero nuko muri ubwo buryo dushobora kubahana reka gufata yuko ujya muntu ari muri kajya kazi yacakaritse ubone kumenga ntacaza ubvamwo ubone kumenga ubuzima bwiwe ni burya nyene wewe ntabwo uri imana ntabwo ushobora kumushaka ko uvuga ati bana wewe rero uzoguma kuko si vyiza gufatana nk'uyo mupapa yadufashe nabi cyane atweka kumenga gisagasi ciwacu kubera iki kuko yabona umenga nibwo buzima nyene twiye kubamwe ariko ntabwo ari imana gushika nawe tujya kubaramutsi wabo umukobwa namubwiye umukobwa urukundo mane nasanze ari kindi kintu aranyumvisha yuko iwawe atakibazo kandi umenga ndanamutinye muze aje kunsukira ko amazi umuvyeyi kubera adusanze mu nziwe ariko nawe warasutse amazi ku mukobwa wiwe ya ariko sije namutanguye si wamutanguye ariko sije namutanguye kandi nikindi kintu naco ntabwo nabigize kubera ndamwanka ahubwo nashatse nanje ndamwereke yuko abavyeyi bagira ibintu bitaja ntibizi kuko umukobwa yandonde tuvugane yamuca amazi arondera mama hama nanje ishavura ikora byinshi bro kandi sheri umuvyeyi ntago vyamuryohe ya sheri umbabarire shana guse kwa amazi ari hose reka tumubwira ati pole sana ariko ijya plante ngira ciyita kubera uyishyizemo amazi barayanikira sije barazanikira none gashaka yaciyaji wabo ntavyonze plante yiwe hasha uyikubitamwe amazi ageze mu rugo ati papa yini message bampaye message ivuye kandi wabonye ko yabikoze n'umutima mwiza nawe nyene ahubwo ndagwemera urya gwana shaye yabari bideni nkabijya wihanaguye kwarinje kujya yawi ahubwo ngo nanye yashatse kunkwegera ariko yabacabaza bakamfunga erega inoti naco zidakora papa amahera aragatsinze abantu bashatse kudufungisha bikanga kubera imana bro imana nayo ikavuga ati mwe ndababwira ikintu kimwe mwabantu mufise amahera muri ko murakorera ikibi abantu bataje ntibazi message ndayiguhaye wakigogiwe bitwaza iki bitwaza amahera bitwaza abantu bakomakomeye wewe Star Boy azanye ibintu bitaje ntibizi wewe ugukoresha amahera natwe dukoresha imana ga bro imana burya rigari abantu badatahura nibamenye yuko imana ariyo yaremye satani hari umuntu cyo wibaza sha uri kurazana satani kugira itwici kutugire kubera kandi imana ihari niyo yayiremye imve nk'umujinga ashobora gufata amahera agahereza abantu ariko aburana ibintu bitajya ntibize akavuga ibintu by'uburofa ibintu atanaye preve afise ngo numvise ngo ugaja ngaho ugaporomoka ibyo poromoka kubera amahera wa mujinga shetani iratsindwa imbere y'Imana abana b'Imana satani ntiyoza kuganza Imana genda gute Star Boy nivyo satani biri kwirategura Imana ibibi suko bakakuronga umva ko Star Boy ngo shira mu gashi cyangwa ntawe uzomuvugira hari ikintu gitangaje kwiyumvira kuja kwiba ahantu
sivyo man burya hari ibintu bitangaje ukaja kwiba ahantu wibaza ati nta numwe ariko arakubona satani yagutumye satani basi yabaye satani yakora ubuntu bugogi bwayo igakora ku buryo basi Imana itaza kumenya ariko bro eka nicyo ukunda satani ukaja kwiba satani yagutumye mugabe Imana hari iri kwirakubona Shabati ndakubwira Imana ni Imana like yitwa Imana nyene afete mbona ibi hari ibintu ubamwo Imana ikavuga ati we dogo canga igacyanze kabatiri kasi ndabizi ushaka gushikako ya ukagenda ukiba umuze nk'ubu nkambe nkaza telefone nkayiba ubwa kabiri kamera ubwa gatatu nkacanza rero nje kukwiba nk'inuze abaje twumva nk'isaha urumva ugacundoma rero isaha mbwa ukabikora utazi yuko Imana iri kuyakubona n'ukuzi ugacusanga rero na bimwe byose niba bwa mbere ndabigusubije kugira ngo Imana tu ikugaragaze urashobora kuguma kugira amanyanga ukavuga ati aje mimi ni mungara ugacusanga ku mwanya wa nyuma akamanyu k'umutsima gusa uko biri kose reka tuvuga ati nibaza ko ibyo dukora byose tubikore tumenya ati Imana iratubona amen shaka kugira iki shaka gukora iki ibyo ukora byose Imana ibikubona kabisa uko biri kose rero reka tuvuga ati twifuza ubufasha ni Lionel andika Lionel Films uko biri kose nimba kurankwirikirana afise film ariko gushira hagaragara film imeze neza kandi yigisha narayikunze bivanye nuko iri nk'ubutumwa ariko ukuntu yarangiye bishe umuntu bishe wewe bishe sheri wawe icyo tuzi cyo nuko batishe ujya mutoyi wawe kandi nuko batishe ujya wundi mukobwa w'umuganga kazi bishe hagati ya wewe nujya mwari muri mu rukundo washeshe kwa Amazi hagati yawe nujya mukobwa ninde bishe ariko star boy ubona bishe jeje kumbonye ubona baranyishe ega ni muri filme man okay abantu bazobarica muri filme nizosubire kubabona kuri ino sirarurema oya mbo agafilme ashe nuko kaheze nukuri ndashaka kumenya uwo bishe mu kumenya uwo bishe rero ukuntu bicamwo star boy ngo fasha nawe warafashijwe sivyo Aberize ndagushimiye cyane kandi akuramukije ndagukunda bishe Berize oya mvuze Berije Dudu umusene yasina wuzuye urumva niwe kanuki na kanaki ngo fasha nawe warafashe ngo duhezagiye ni duhezagiye ya none muri ya filme hafuye filme ukuri kwayo mwarabonye yuko yaheze urumva mari gutuma mutwereka rindira star boy ico ndiko nanyu ndiko ndasaba kandi mu bwami bwanyu nukuri iyo nyota mufise yuko twomenya wapfuye nanje ndayifise rero nk'aba boss nk'abantu bashaka kumva ati dushaka tumenye ukuri kwabyo dufashanye bro dufashanye kugira ngo turondere ingene bajya abantu ngene yaheze nene bice bigenda gute kubifashanya ubuje ko turi kunywa amasoko yandi nari ico womfasha niki kugira ngo turabe eske tuswe twumvuga ati haraho ushobora gusanga hakenewe ibindi kugira ngo tumenye ingene yaheze tubandanye tuyikina kuko ndavyumvise akanoti karaguheranye musaza bijahere kuri ryambugita none kabananje ngire gute muga bisigura yuko umuntu azanyemo akanoti yobanda oya film irabandanya n'ukuri irabandanya cyane mugabo film yahereye kuri ryambugita niho ubushobozi bwanje bwagarukiye ariko kubw'Imana nubwo dushiramwe twese gisabisho urya rupapa warukuye he ari ruberewe na film papa urya rupapa no papa gwanje rupapa ruri VIP none boss nyene bro rufise na madame nyene atagase mumpere buno butumwa kandi kino kiganiro atakiravye tuzobiva nukuri urupapa rutagase gwakinye neza ibana gwatinze bien sana na madame wafu mwiza bya danje man wazanye umupapa mwiza hari uzana umupapa muri film gasanga umugize mu boss atari yambaye ikamba mbiri no kwambara ibukare biramugora ariko hari gushira umuntu muri filme kaka ukamenga nyene ibana oji no wambere kandi ya papa biraboneka no mu boss no mu boss bro ubona kajya gahara gashano kimosha no mu boss ariko ni vyiza ko dukora ibintu filme n'ububeshi kubayikina ubukuri kubayira ariko yarataho yakaja muri filme yawe ariko hari abantu ho bibwira ariko nibavyemera mbo si ikintu kibi ariko arakora ni message ariko arigisha Imana imumpezagire cyane ariko bikanka yuko bashobora kwemera ijya lore urazi gituma ni kubera mu Burundi tutaratangura ibintu cyo kimwe urumva
hariho nk'abantu bavuga ati we bikino yacakubereye nka jewe urumva nka jewe abantu tuba turi kumwe bobana niko ndagira iki mwaba papa beza mwaba mama beza nimuze mudufashe kugira ngo dutange message yahandi urazi ga star boy imana ihezagira abantu bubu kuko kera tugitanga gukina filme twakinye ndibuka yuko nakinye filme ntarakwizana 25 ndumupapa nyene abantu bavuga ati uyu muntu n'umupapa fresh original kombe bwari ububeshi bro ariko ubu turashima Imana ko ari papa batangwe kutwimvamwo bakadufasha ari papa batangwe kutwimvamwo bakadutiza inzu nziza ndashimiye cyane bivuye ku mutima abantu bamfashije bamfasha mu buryo bamfasha mu bintu bamfasha gukina abamfashije bose abamfashije mu bisabisho Imana no kuri bampezagire kandi n'ubu nkibona yuko ibintu biko biragenda neza kandi nkashimira cyane aba journaliste bavyifatamwe neza baba bakwarondera amakuru ku gikorwa baba bakoze apana kurondera amakuru y'urusaku yo guteranya yo kugira iki nukuri Imana bampezagire cyane ufanira vine ngo abanye gute ngo na Abeli aho kuza kumbaza ngo Lionel ubanye gute n'umugore wawe ubanye gute n'ababanyi bawe ubanye gute nabo mukorana bakaza kumbaza ibintu bitajya ntibize ifuke aba journaliste tumenye message dushaka gukora ntabwo turi muri ya mode kuza turateranya abantu ngurumva ngo Lionel yavuze ibi ukije kurondera Berize ngurumva Beri ngo Lionel ngo yavuze ibi nibi ngurumva ngo n'inyuma ya kamera ngo yambwiye ibi nibi afure ko ibintu nk'ivyo tarbo yana bameze nabi okay mugusoza gara dusirasoza ikiganiro turi kuri East African Love ifilme novuga yuko yasohotse kuruga rwa band wayo basya mutoni bayirimwo n'abandi banyarwanda benshi abutuzi bitabangenzi n'abandi batandukanye Lionel ayirimo ni filme novuga yuko imeze neza cyane bro ni filme imwe abastari benshi imwe abastari benshi cyane urumva na Lionel ragi mu bastari b'abarundi abastari b'abarundi bahuye n'abastari tuca turavyatse mutama Abeli Imana iguhezagira ugira aho bawubaho tuje gushigikirana cyane rya filme mbo turabe ko haraho yogeraho Abeli yifuza na cyane ko yakoresha kanoti kenshi yifuza ko kagaruka tuyifashe ijya filme mu kuyipushinga nukuri iri kivuze ku barundi ndetse n'abanyarwanda bose cyane kubera ko yagerageje kuvuga ati East African Love kubera ko urukundo ruri hagati y'abarundi n'abanyarwanda twifuza ko tworucreya mu rwego rwa filme kera ko yarabwasi kwirago no munsi ama YouTube channel yarahari kera siya hari no munsi kera hari ama YouTube channel make mugisha n'abandi bake ko mugisha nukuri abantu mutubaha mugisha bakina filme bro abantu batamwubaha ntibazi ivyo barimo abantu batamwubaha ntibazi ivyo barimo Urazi ndakubwiye ni vya bindi nyene ushobora gusanga ndavuga nkuko urabona nk'ubu ndashobora gufata papa wanje n'umutama yisaziye mbuyama yambara igikoti nanje ntendana ba star boy nkashaka ujya sina papa naje hariya hirya we nkashagumana mugisha ni muto ariko si gito ndavuga ati ifite amagara mato nka jewe ariko aratsindagiye cyane arasumbana gw'igrase n'abantu bariko barakina filme mu Rwanda baramwemera batanguye kumwigira ko bavuga ati mugisha ari umuntu akina filme twa mugisha cyane ugaca rero ugaca ufata umutama nk'uyu ugaca tumwururirako ndakubwiza ukuri na jewe natanguye gukina filme nifuza gubanana na mugisha mugisha Imana iguhezagira wewe no musi tubona umenga turicarana aje dushaka kumufata uko twishakiye oya nkumva kumvenga nyene bro isi ni kwimeze reka tuvuga ati uko biri kose twifuza iterambere mbwire mushigikire Lionel ari kintu ntakubagije wowe wifuza gushikiriza abakunzi ba Star TV tuce twisozerera amatwigendere mu bindi mbo ikintu noshaka kwashikiriza ndabakunda cyane hama Lionel ntanzigo mfise Lionel nkunda kuvuga ngo ndi umustar umustar wo kuri burya anye ni inyenyeri none nimba mvuga ko ndi inyenyeri gute inyenyeri ishobora kwakira star boy ikazimira Landry no kuvuga ntaba ari inyenyeri bro inyenyeri yakira bose no kuvuga ngo kandi amapa ndi umuntu shobora kuba ntakora ibintu bya twese duhurizako ariko nidufashanye hama kindi kintu nobasaba ngo umuntu wese anzi ko amagara make azarampanura ambwiye ati aha ni witwara uko nibigenda uko hama ikindi nosaba basaba yuko mubishaka mubipfunda bibavuye ku mutima mwande bakoresheje mumfashe nanje ingabirano yanje itere iduga hejuru kugira ngo tushirizeho kwigisha Burundi n'abarundi hama n'ababanyi bose Imana ibahezagira okay Imana ibahezagire n'umusito turi mu buzima bwa filme ikindi kintu kimwe nanibagiye kuvuga message ndayihe abakinya amareresi
nimba vy'ukuri tuko twubaka igihugu c'u Burundi cyatwibarutse dusenyere ku mugozi umwe dukundane twubahane twitaneho nukuri biraryoshe kuko uno munsi Lionel nagikora ibifyorogoto muri filme umunyarwanda nini yayibona azovuga ati je ndarujya mu rundi bintu ariko aragira nzobe ndiko ndica izina rya Abeli nzobe ndiko ndica izina rya Amede nzobe ndiko ndica izina rya Grace rya Dodo rya Fani rya Ribati rya Joakimu rya Sabasi rya Berize kubera iki kubera ukutamenya nimba dushaka kubaka vy'ukuri igihugu nimba dushaka kubaka vy'ukuri filme ndundi kujya bamugisha kujya bangabo Leonce bahereke baharanira ku bamenyekanisha Burundi muze duhanurane dukundane dufashanye nkasaba abantu mwese mufise ababosi nimudufashe mufise ivyashara nimuduhu abuzi tubagira ama publicité abantu mufise amahoteli meza nimutwemerere tuze turakinira iwanyu c'est dommage ngo uje ukinira ngaha ngo ni 500,000 ngo naya ayo mahera ntayo tuko turakorera natwe nivyo hama ikindi kintu ndakengurukiye cyane Star Boy vraiment kandi ukunze bro ubwambe dukoranye ikiganiro kana bwagusa bahomvye atakubonye ingene wiparatura hama journaliste muba mushaka kurondera ama views cyo si yakosakazi umuntu bamushaka kurondera ama views muraza ndabeke indi dire mucamo kugira ngo muyaronke mugani y'uburofa nk'ubwo nyene musanzwe mukora naco bitwaye okay merci beaucoup wamaze gukora subscribe kuri Star TV ndetse no kuri Lionel Films kwandika Lionel ni ikintu coroshe cyane andika Lionel ndende reka mvugereye mu kirundi re na i na o ni re apana re arohe hariho na le andika Lionel Films bisigura ni FEMLS ucugira subscribe nawe kwandika ko inyota y'umutima muri nzenya rosheshe ucutera uyibona film kugira ubandanye kubona ibikorwa zozarashirako kandi mu misagiye gusa neza na cyane ko nje namamvuga ikintu twebwe no munsi dushirako ibiganiro misi yose arige dushirako bitatu ariko umuntu ashirako vraiment filme harimwe mu ndwi canke mu ndwi zibiri kashawe kakora subscribe yo antaje kukuzuriza telefone YouTube ahubwo tuzovuga ati tuko turuzuza YouTube hari abari abanyene YouTube kubera ko ugize subscribe telefone yawe nubona notification ntizokuzura so dushigikirane muri gwa rukundo so I'm Star Boy the number one presenter last man presenter I like to support everybody nigo rukundo je nifitiye nta kindi nifuza kuko bavuga ati fasha warafashe tuse turinga ko yatwafashijwe ico ni kivugo cyo kuri Star TV all from Burundi East Africa thank you so much mwese mwakomora dukurikirana mushigikire Lionel ushigikire na Star TV ushigikire na Star Boy gira subscribe ku mbuga zose za Star TV andika Star TV kuri Instagram andika Star TV kuri page Facebook andika Star TV kuri YouTube channel uje no kuri TikTok wandike Starboy the Ship ushobora kunkurikirana kuri TikTok uje kuri page wandike Starboy the Ship uje kuri Instagram wandike Starboy the Ship zose n'imbuga sasa nkoresha imana ibahizagire cyane bye bye